wa mbere ni Baraka Oleg, akaba nkuko mwagiye murabibona ku buhinga ngurukana bumenyi. Yakoze bwa mbere mwaka uheze indirimbo bita Toriyo Noti, ama mu kumenyekanisha yakoresheje isanamu iriko umukobwa ari yambaye ubusa ari nka gusa. Hanyuma muri uno mwaka naho aheruka gukora iyindi ndirimbo yise Délégué Général mu rurimi rw'igifaransa. Ibyo twumva ko ni vyinshi nko mu gukora ururirimbo ruteye isoni rwitwa Délégué Général, yakoresheje urundi rwaruka abanyeshuri hafi bashika kuri 20 hamwe abakobwa n'abahungu. Mbere bamwe kungene yabigenjeje yaciye kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi, aratuma ko umuntu wese ashaka yuko kuja mu rurimbo rw'iwanje aze, hanyuma baca bariyandikisha, acafata 20 ba mbere nibo bagiye aciye ajana hariya mu Kinama mu ishure bita mu ishure ry'abakongomani ifatanye n'irindi shure bita Lycée Technique Saint-Basile, hamwe n'irindi rikaba rifatanye n'ishure ry'abakongomani Centre Scolaire Consulaire ya ambassade ya Congo. Hajya muri izo nyubakwa zibiri niho yakoreye ayo masanamu ateye isoni n'abo bantu. Hanyuma aba bantu yakoresheje bakaba bava mu bice bitandukanye by'igisagara, urumva ko yari yakoresheje ubuhinga bwa none kugira ngo abarondere. Harimo abanyeshure abiga kuri ishure bita Ecotech, abiga ku ishure bita ETS Carama, abiga kuri lycée municipale yo mu Kinama, ishure bita Etlak Carama, lycée municipale yo mu Kanyosha. Naho rero kuri iryo shure nyene ry'abakongomani yabikoreye, akaba mbere yarafashijwe mu by'uburyo n'uwundi muntu yita Snoke ari mu mugwi bita Overdue Team. Abo bakaba bari mu bamufashije kuronka amafaranga. Ayandi nkuko yavyivugiye yavuze yuko bajya bonyene bakinye bagiranye bijya bagiye baratanga make gushika ahakwiza. Murumva rero kuri uyu igikorwa c'amatohoza kiracabandanya kugira ngo abantu bajya bategetsi barya shuri bajya bazorondegwa babazwe, hanyuma aba bana bose bakinye muri no ruririmbo nabo nyene bazorondegwa babazwe, ama baheze bahanwe kuko amategeko aratomoye. Iki cyaha ibyaha yagirizwa ni ibyaha byo gukwegera abantu mu buhumbu, hamwe n'ivyaha byo guhungabanya imico n'akaranga Kirundi.